uyu mubabaro mwavyumvise, isi yose yamaze kubimenya yuko Papa Francisco umwungere wa Eklezia Katolika yarengutse ibukama ntakiriho. Iyo nkuru yamaze kumenyekana ku isi yose, n'abatari bwabimenye ntibabimenye yuko Papa Francisco yarengutse ibukama kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 21 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. hari igihe c'isaha 1:35 n'umunsi wa mbere w'indwi inyuma ya Pasika. Iyo nkuru yamaze kumenyekana rero ku isi yose ivuye hariya i Vatikano kwa Papa, aho yarasanzwe aba Papa Francisco mu nzu yiwe Casa Santa Marta ni i Vatikano. Twamenyesha yuko tubibutsa yuko Papa Francisco yahora ari umuntu akitswe n'amagara, ariko nubwo yarakitswe n'amagara yari yaravuye mu bitaro aho yahora arwariye, akaba yari yaraje iwe i Vatikano arangura ubutumwa bwiwe. Mbere ejo ku munsi wa Pasika akaba yaragaragaye ariko aratanga umuhezagiro umwe bita Urbi et Orbi, yagiye kwitaba Imana. Uwo muhezagiro yawutanze n'ibintu bidasanzwe na gato. Papa Francisco ntakiri muri buno buzima. Ni inkuru niko ibabaje, ariko kandi turavye uru rupfu rwiwe rurerekana yuko Papa Francisco atari umuntu asanzwe kubera yuko naho amagara yaramukitse yarashoboye gusezera igihugu c'Imana neza, agisezereza umuhezagiro wa Pasika, aho mbere byatangaje benshi cyane ingene yarameze nabi, ariko agashobora gusezera igihugu c'Imana. Mbere si n'uwo muhezagiro gusa yabahaye, hari inyigisho yabahaye niko ngufi, amagara yiwe atameze neza, ariko inyigisho yoyo mbere nk'ijambo rikomeye cyane tuzoguma twibuka. Papa Francisco agiye abwiye igihugu c'Imana, ni jambo yagarutse ahagira ati isi iracakeneye gusubiza hamwe, cyane cyane yuko intambara hagati y'ibihugu n'ibindi zikibandanya, hagati y'imiryango itandukanye, abavukana bagatandukana. Umwe wese arakeneye n'ivy'ukuri kugaruka kugusubiza hamwe, mbere nawe nyene agasubiza hamwe nawe nyene. No kuvuga ugusubiza hamwe yaba kw'ibihugu, ugusubiza hamwe kw'imiryango, ugusubiza hamwe n'imitima yacu. Niryo jambo Papa Francisco agiye atubwiye rya nyuma, aho yariko atanga umuhezagiro kuri uyu w'Imana wa Pasika hariya i Vatikano. Papa Francisco ntakiri muri buno buzima. Nkuko rero namaze kubivuga, Papa Francisco yaramaze igihe akitswe n'amagara, ariko yari yaravuye mu bitaro aragaruka i Vatikano, aho yariko ararangurira ubutumwa bwiwe. Akaba rero yagiye kwitaba Imana, ariko umurimo wa wundi ati aguye ku kivi, yariko arayobora mu kwemera ubusho bw'Imana muri Eklezia Katolika, umuryango w'abatumwa, umuryango w'Imana, umuryango Eklezia Katolika. Tugaruke gatoyi rero ku buzima bwa Papa Francisco. Izina ryiwe ry'ukuri ni Jorge Mario Bergoglio. Yabaye umupapa mu 2013, yarasubiriye Benoit XVI, yaraherutse gutanga imihoho. Yabaye rero umupapa wa mbere ava w'umujesuite niko latino americain. Muri Eklezia muri kahise ntivyigeze biboneka. Yabaye rero umupapa wa mbere w'umujesuite avuye hariya muri Amerika. None rero kuba ku ntebe yiwe
nk'umusubirizi wa Petero. Byari bimaze imyaka 12, yaramaze imyaka 12 ari ku ntebe ya Petero. Yarahinduye ibintu byinshi bitari bike muri ekleziya biza gukomeza uyu muryango. Eka mbere yarerekanye n'ingene ari umuntu ashishikaye kugira ngo akomeze ubutungane mu miryango. Yaragiye no mu kuja mu gukingira ibidukikije muri ya encyclique yiwe Laudato Si, aho tubona ingene yagarutse gukingira ibidukikije yigana François umwiranda Francisco, nawe yari yaratoye akita n'izina ryiwe. Murazi neza yuko Francisco y'Asize yarasanzwe ari umuvunyi w'ibidukikije, agakunda ibidukikije, akaba ari n'umuntu yaca bugufi cyane. Papa Francisco rero yaratoye iryo zina ryiwe kugira ngo ashobore noneho kubandanya aca mu makanda y'uyo mweranda Francisco y'Asize. None rero tuzomwibukira kuri vyinshi, tuzoronka akanya kubigaruka ko gaha kuri televiziyo. Umuvugizi Esfa TV Papa Francisco rero nkuko nabibabwiye yarakitswe n'amagara akatari gake mu myaka itari mike, mbere yarabaye no mu bitaro iminsi itari mike, cyane cyane kubera ubugwayi yari afise, ubugwayi bujanye amahaha yiwe atahava ngo atere neza, kuko muravyibuka narabibabwiye yuko yari yaragiriwe hospitalisation. Hanyuma rero barahava baramukora mu mahaha yiwe, hari igice kitari kimeze neza, bigatuma rero vyagiye biramuviramwo ingwara akatari gake akaja mu bitaro. Rero yari yaragiye mu bitaro kuva ku genekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 kubera amagara yiwe yaramukitse. Ariko rero yarasubiye kugaruka, nabivuze, aragaruka imbere y'ishengero, aramutsa abakristo kuri Robarco ya Bazilike y'umwiranda Petero mu nkuka y'imisa ya Pasika. Murumva neza yuko kugira ngaho hariho igitangaro kidasanzwe. None rero witwa Cardinal Keve Falel Carmeleng di Vatica ahejeje gutangaza none urupfu rwa Papa Francisco. Yabivuze ko yitavye Imana isaha 1:35. Umwungere rero w'i Roma Papa Francisco yari yaragarutse mu nzu yiwe aho yarasanzwe aba, twabibabwiye. None rero ekleziya isi yose abemera barinjiye mu kigandaro kizomara imisi 9, kimwe bita Novemdial. Hagacaba rero imyiteguro niko kimwe bita conclave muno mwaka izohaba. Conclave rero mu vyumve ni hwaniro canke ni inama y'abakardino bakiri bato, aho bagomba gutora umusubirizi wa Petero. Mwumvise neza yuko Papa Francisco yarengutse i Bukama. Tubandanya rero ngaha ku muvugizi Esfa TV tubabwira, tubatohoreza ibiriko biravugwa inyuma y'uru rupfu rwiwe, ariko dusubira tubibutsa yuko naho amagara yiwe atarameze neza, Papa Francisco yashoboye gutanga wa muhezagiro wa Pasika Urbi et Orbi imbere yuko yitaba Imana. Yawutanze rero kuyu wa Pasika, umunsi mukuru wa Pasika, aho mukama wacu Yezu Kristo yisubiza muzima kugenekerezo rya 20 ukwezi kwa 4, nawe aca yitaba Imana bukeye kugenekerezo rya 21 isaha 1:35. twamaze kubibabwira. Rero igihe yaseruka kuri barco centrale ya Basilique Saint-Pierre, iraboneka neza yuko ari umuntu arushe, umuntu amagara ariko arajana by'ukuri atameze neza. Ariko rero nk'umuntu yari haye Imana, umutumwa w'Imana, yaragerageje gutanga message y'amahoro n'umwizero ku bamukurikira bose kw'isi yose, ko murazi yuko Papa Francisco umwungere aca agaragara, ijambo ryiwe rigaragara kw'isi yose. None rero ico kintu, iryo jambo yavuze
yakoze kubemera mbere yerekana yuko atari umuntu asanzwe, aho agiye abahaye message idasanzwe cyane cyane imbere yuko ava akarenguka ibukama. Iryo jambo Papa Francisco yatubwiye ryo gusubiza hamwe ni ijambo by'ukuri uno munsi isi ikeneye kandi tugomba kuzogendera. Rigaragara rero nk'ijambo rikomeye cyane, ijambo ririmo ububasha n'ubushobozi twibaza mbere yuko rishobora guhindura isi. Turavye ingene umuntu rivuga nti ari akizwe n'amagara aremerewe, by'ukuri ari afebri, mugabo akagaruka kwiri jambo. None rero tubandanye dusabira Papa Francisco ngo Imana imuhe iruhukiro rihoraho. Yarakoreye umuryango wa Ecclesia, agiye ari ku kivi, agiye adusigiye ijambo ridasanzwe ryo gusubiza hamwe. Nuko rero tube turagira ngaha, twagomba kuvuga byinshi muri kano kanya, mugabo tugiye kuguma hafi yanyu ngo tubatohoreze, tubabwire mbega hariya i Vatikano bagiye kwifata gute muri no minsi 9 y'ikigandaro, niko mbega conclave kugira ngo batore umusubirizi wiwe bigiye kugenda gute, canke mbega kumushingura, kumuhambana icubahiro n'iteka hariya i Vatikano nk'umusubirizi wa Petero vyoba bigiye gukurikirana gute. Nivyo tugiye kuzobandanya tubatohoreza, tubabwira ngaha ku Muvugizi TV. None rero tumusabire, tumushire mu biganza vy'Imana, tumurekerese igisabisho kimuvugira, niko ariko kivugira n'umuryango asize, umuryango wa Ecclesia Katolika. Nta nawusize burya ari kumwe nawo mu bundi buryo, kuko turemeza neza yuko umuntu avuye muri buno buzima yemera yarakoreye Imana, yabaye umusaserdoti nk'uko kwiwe agakorera umuryango w'Imana, kiba ari ikintu kidasanzwe, aba mu biganza vy'Imana kandi akagumana natwe mu kwemera. Nuko rero turagumanye namwe, iki kiyago nico kigarukiye nga, ariko ibiyago kuri televiziyo Umuvugizi byo birabandanya. Imana ibandanye bahezagira. Umuvugizi TV.